nuzo kumuzura rungi kugo message bwo rofa buri mwanya bihagarare kumurungikira deje ubu message budahera. Iyi nkuru ngomana basangize irababaje, ni ya mushiki wacu ya mwene wanyu umuvyeyi wanyu sinzi ari muri Arabia Saudite, ari mu vy'abarabu. Abashiki bacu baragowe cyane. Uno wewe avuga ati subwa mbere subwa kabiri ngiye muri Arabia je n'ubwa gatatu. Naragiye Kuwait menga na Omania ubu ndi muri Arabia. No kuvuga ko ibishoboka byose no vyihanganira, ugomba ntuke, ugomba mpevyo usigaje, mugabo inzara sinshobora kuyihanganira, gukora ntahembwa sinshobora kuvyihanganira. Yitabaje office tugomba twumva uko bamwishura, hanyuma mwe mukora ku ma office. Ndacirinda kuvuga amazina no gutangaza ama office kubera ko bamwe ntitwa turavugana, mugabo izi nyishu mwishura abakozi ni zibi cyane. Umuntu ari mu ngorane akakwitura byibuze muhumurize. Reka twumve. Nuzo kumuzura rungi kugo message bwo rofa buri mwanya bihagarare kumurungikira deje ubu message budahera. None nituye umuntu wo abantu babiri bo kuri office wacu yo mu Burundi, umwe yitwa Viane n'undi yitwa Deje, bambwiye ko jewe ndabasu niyoroshe. None niyoroshe gute? Abantu nemeye kuza ndisumira nka vyemanga, impuzu zimerereko nemange, bantegeze kugenda miguru wazi kandi reka banze mpere hano mu abantu mwe. Yituye uwitwa Viane kuri office. Nababwiye ndirinda kuza ndavuga amazina y'ama office, ariko mu minsi ize nzotangira kuza ndayavuga. Kandi muze muvuge ngo tuko turabononera aho tudazoshobora kuganira, kumbure ngo babe erega ushobora kuba hafi y'umukozi nubwo utoba ari umuhemba, nubwo ataco wo mufasha byibuze ukamuhumuriza akabona ati kube ya office yaturungika bugu vy'abarabu, nubwo atacishoboye yoyo akabona ko nubwo atacishoboye udashoboye kumukiza, mugabo byibuze ivyo ushoboye wabikoze. Kamara meza cyane muri inzi gira kabiri, nta mpuzu baranguriye, icyo ari cyo cyose ndabasabye ibanga. Ejo bundi nahevye ndatelefona kuri office, ndababwira ati ni mu telefonere kuri office tuvugane. Office ndayibwira ikibazo kiwanje fise, ndababwira ko nta mpuzu ngira, nta birato, ntaki. Uwo mukobwa tuvugira kuri office arabwira ati nimumugurire impuzu, mumugurire n'ibirato kandi ntasubire kwisumira. Nibaza uti ivyo bintu bazovyubahiriza. None indwi zibiri ziraheze bababwiye bangurire impuzu, n'uno munsi ntibarangurira n'ikintu na kimwe. None ukwezi kwaraheze guhera itariki 26 z'uku kwa kabiri, narasabye amahera baranyimye gushikana uno munsi itariki 6. Nimba buvyumva neza, yaratelefonye kuri office, baratelefona hajya ku kazi office muri Arabia, ariko ntacyo bamufashije. Niko guca yituriye mu Burundi, bagaca bamubwira nkibi. Aho kugenda bamubwira ati umviriza, reka natwe tubabwire bongere bagerageze turabukuntu byogenda neza. Bobo mumvise ko kumutukagura. Kuri office bavuganye na boss wiwe ko amugurira impuzu, ibirato, akanamugaburira. Ivyo byose nta kimwe arakora. None hiyongereye ko kurenga ku iminsi 12 bataramuhemba. Twayema hafi mu gice cy'ukwezi. Nivyaba kabiri ukwezi kuzuba guhezeyo. Hari abantu bafite ingorane mu abantu. Zamuravugira abana bakobwa. Kubavugira ntibisigura ko ari gucubaha amafaranga, ariko unabavugira babone ko muhari ari mwebwe mwabarongitse. Reka twumve aya marira yiwe ingena akomeza avuga. Ni message papa yitwa Viane ariwe yasafirishije, ndamubwiye bafashe ikibazo canje fite, babwira ababosi bampa amahera canke bambwira ukuntu ibintu bimeze, canke bambwire ko ndi kunkorera itike yo gutaha, agaca nyishura. Uyitwa Viane Viane bakwiye kudufasha, aribo bari bakwiye kutuvugira.
hama bakaca bambwira nk'ibintu Vianney mfise n'ifoto yawe nawe niwumvirize nzokurondera tuganire. yo mu kigobe kwa Vianney Ofisi yo mu kigobe kwa Vianney. Bavuga ati reka mvugane nabo kuri ofisi yo muri Saudia tumubwire uwo mubosi wawe bagutunganiriza agaca nyishura ibi ni ibintu bibabaje cyane frere. Urumva bimwe nababwira uwe avuga ati yego birumvikana nimba atari mwe mu yampaca yo mungiri ariko ndabituye basi munyumviritse. Iyi ofisi yo mu kigobe kwa Vianney nta bindi nashimye kuvuga, ndayifise ko amakuru menshi kubera ko iza ku imeze nk'iyo na twakoze ko mu minsi heze tuganira ko usibye ko bo bagize neza ko baje gutanga insiguro kandi nibaza ko bagiye kuza barakemura ibibazo nibataze barafasha abantu babo tuzogaruka ngaha tubivuganeko. Ariko mugabo Vianney nawe zamenya kwishura abantu bagowe, abantu bagwaye, abantu bashonje apana kugira karengwe gumushe mu bishura nkuko mubararaguriza kuko nk'iyo nyishu umushuye ngaho iryojwi sijya urupfasoni sijya umuntu amerewe nabi wumva shonje adahembwa akorera ubusa. Reka twumve intahiwe kandi Sanze kumera amahera yanje gashaka amahera hama bareke kunyugarana ashaka nidegemvye mve mu kigo nje mu rugo kana kuguma banyugaraniye hino nta bindi nayo banena bareka naribaye ko ubu ofisi yari yababwiye yo ngaha muri Saudia ko ntazosubira kuza ndigurira ikintu na kimwe barababwira ati nibangurira impuzu ibyo byose hari haheze indwi zibiri babibabwiye kuko hariho umukobwa tuvugira ngaha kuri ofisi yari yabibabwiye baba bosi banje nuko ibyo bavuganye byose nta na kimwe bakora baguma bafata nabi gusa baguma bafata nk'iyarara nicyo gituma rero ngomba niture abofasha cyakazi ndagashaka kandi uko biri kose niyo baba bakeneye twobanye uko nyene bampa amahera twobanye gusa bafata nabi kabisa. avuga ati jewe kubera ko kuri ofisi bavuze ngo bamfate neza bangurira impuzu niyo baba arabakene je bangaburira nohaba kandi kito kirumvikana. Murazi ko muri Arabia hari akazi kenshi nta muntu yohaba atajya mw'abantu none bukora akazi gututajya. Erega bino bintu bavuga birumvikana bana bakobwa kandi abantu bose bafise same nukuri kwibara bafise ikibazo gisa beshi ntibaronka indya kandi bino ni ibintu bibi cyane. Mumbabarire dukomeze kumviriza ico bapfuye guhera mu ntango hano mu buryo burambuye. Ariko reka nsabe ikintu kimwe, nimba ufise icyo ufasha umuntu agowe nk'uyu, ndavuga mwe mwabarugize ku kazi akwituye, nimba atacyo uri bumufashe reka kumubwira nabi muhakanire ati jewe nta bubasha afise ntacyo ndagufasha avyumve. Hano aratakamba avuga uko izi ngorane zatanguye gushika uyu munsi atarahembwa kandi yugaranye. Biboneka ko bakorera ku makondisiyo bafise ibintu bakorera n'ubu buguruye saa 9 n'inusu saa 10 barambwira nigende gukora isuku mu nzu. Ndakoze isuku muri saro hose ndakora, mu byumba by'abana ndakora hose, ndahejeje mu byumba by'abapapa byose ndahejeje. Ndaje mu gikoni sanga madani sindivyo ariko arakorera mu gikoni, aciye ambwira ngo genda hari inyuma uba ngo hanyuma uraza kugaruka ngo ngaha ngo mpejeje. Ndagiye ndaje negeranije ibyombo ngo ndabyoze, aciye ambwira ngo bireke koropa gusa ha mu gikoni hanyuma tugenda ati ibyombo ndabireke ngwego. Hanje nciye nkoropa nyene mpejeje ndigira ibyombo basiga ngaho bicafuye rero ibintu bahamura geze ndabyumva n'ukuri baragowe. Umva ko bafise ibintu bahamura icyo barambudide kubyoza mbwiye ni nkorope hasi mugaye ibyombo ndabigumizaho. Umva rero birahangora gusobanura n'ukuntu bakumbangumiza inyuma banyugaranira inyuma birantera n'ubwo berwa bitanguye kuntera ubwoba n'ukuntu higeje nagiye guta ishakoshi zibiri ziri mu impuzu
nimba ari abakozi bahakorera kuko bo bambwiye yuko ari abakozi batahicara ngaha. Ishakoshi zibiri higeje nagiye kuzita mwiyarara z'abakozi. Sinzi rero ukuntu bahora babita ngaha abo bakozi sinzi. Higeje naragiye kuzita kwera. Rero nico gituma ncangira ubwoba bagumye banyugaraniye n'inyuma ncangira ubwoba. Avuga yuko bamugaraniye ahantu inyuma ntari mu nzu, kandi bino nivyo bintu bituma abakobwa batoroka. Uno nta mugambi afise wo gutoroka pe, ariko ntibize bibatangaze nimwumva ngo yatorotse, kuko araraba niyo ntotoroka n'ubundi mbayeho nabi, sinjya, sinambara, simvuzwa, ndanenwa, agaca yitorokera. Erega reka ndababwiza ukuri, ndabwira ikintu kimwe, igituma badatoroka suko batabishoboye, ariko banka kwicuza. None nk'umuntu atarya, atoga, yugaraye mu kumba ka wenyene, atambikwa impuzu, adahembwa, yo kwicuza iki? Urumva rero office iyo ngo umukozi arengeje amezi 3 ngo akamara kuronka amafaranga yiwe wa office ngo ntiyongera kumwitaho, ariko ayo n'amakosa, kuko urumva atorotse iyo office yanyu yambaye ibara ko umukozi wanyu yatorotse, kandi babikoze kenshi namwe byafekta iyo agency yanyu. Rero zamwita abakozi niho ngaruka hahandi kugira ngo ntibatoroke, kuko iyi niyo nzira yonyine ituma abakozi batoroka. Umuntu abayeho neza niba batoroka abayeho neza pe, ndabizi ni baki babaho neza bagatoroka. Urakoze cyane kubaho mugisha. Ndibaza aha muri ino nzu ndahamaze amezi 4, kandi ababo kuri office y'Uviyane witwa Francisco narabimumenyesha. Ahamaze amezi 4. Muko urumva Vianney wewe byambwira, Francisco wewe yambwiye ko agira barondere. Agira barondere bapfukane mugabo n'ubu ntaramenyesha. Kubusanzwe ibyo byo mu cyumba cyabo ntacyo bimbwiye, nta na kimwe bintwaye. Igituma ntacyo bintwaye, iyo babambwira ngo nje kugururayo ndahakore, je natinganye nuko bazombwira ngo nje yo gusa. Umunsi bombwira ngo nje yo gukorayo noca niruka kwibarabara nkamangara. Ego ni uwo mugambi nafashe jewe, bambwiye kuja muri ico cyumba kuko hari ibintu byabo nyene n'iby'iwabo n'ibyo birabaraba. Jewe ico ndabana nuko bampa amahera hanyuma nkabakorera akazi. None gasha mu gihe batanguye kunena nkuko amezi 3 kugira ngo mare ngo kontra yabo yari amezi 3 ya office na office yino na office mu Burundi yari amezi 3. None nayamaze nkoresheje amahera ngana n'amajana 250 yiwanje mu mushahara. None ko bambwiye ko nimara amezi 4, nyakubahwa Deje yambwiye ko nimara amezi 4 azogira icyo afashije. None nkaba ndiko ndabitura bakanyishura nk'uko umva je noce ndabifata gute? Nk'uburaba itariki 26 zo kwa kabiri niho nari guhemba, kugira na none munsi ndiko ndabasaba amahera. Nababwiye umwana wiwanje ari mu bitaro base kumukura kwisima ntatanze amahera. Amana abitura bagaca bambwira uko reka ndayikurungikira Uviyane, yego reka ndayiguha ubunyene ubu. Yayimpaye igihe yayimubwira, sinzi ko mwavyumvise ngene yamwishuye, umva ingene yamwishuye. Nuzoga umuzura rungi kugo message bwo burofa buri mwanya yahagarane. None yambwiye usubire uzarondera message bwo burofa buhagarare, kandi birumvikana. Ntashaka muri iyo message bwishi, ariko yaramwituye ko agowe. Izi nyishu mwishura abakozi n'izibi vraiment. Tuze tumenya ko abakozi ari abantu baje guhangayika nkuko nawe uhangayika ngaho ukorera. Ivyo kwigira abantu bigitangaza tubishire ku ruhande. Abakozi bo mu bihugu baragowe vraiment. Nk'uyugaraniye mu nzu mu kumba ka wenyene,
avuga ati je basi bazibareka nje no mu kigo basi nje mu rupango byibuze mu kigo aguma mu nzu reka ndabereka naho aryama vraiment aryama ku itapi isima igaragara nta kintu yiseguza hari agashashi avyutse igishuka yipfuka agaca ashiramwo hari igihe ngo haba hakanye nta mpuzu agira ntibagomba zapfe yishwe n'intuzeye hari ibintu tubwiza no kumva nk'abantu reka twumve ingene hano bivuze ubu kuvuga nyakubahwa mugisha jewe subwa mbere njino subwa mbere ajeyo n'ubwa gatatu ya gatatu kandi naraje muri Arabie Saoudite ndamara imyaka 2 n'amezi 2 ndataha irigira kabiri ndagenda muri Oman ndamara imyaka 2 ndataha ubu nari ngarutse ino irigira gatatu urumva uramenye irigira gatatu yego naraje maze kuza mu nzu ya mbere sanga n'uruzu runini yiya sanga bafise ibyumba bitugururwa aho ndahamara amezi 2 maze amezi 2 ndagumuka ndasubira kuri office ndataha ndagenda kuri office barandonderera iyindi nzu igira kabiri bamaze kundondera inzu igira kabiri ego kweri inzu igira kabiri ntabwo ari nini yiya cyane ninto ariko ikibazo mpurira nacyo ngaha kurya kuri office bambwiye yuko amezi 3 ngo niyo ubuhejeje kontara ya office n'uyu mu boss none bambwiye yuko kuri iyi kontara y'amezi 3 n'indayimara bazofasha nkibaza ati bazofasha babindurira iyindi nzu cyangwa bababwire bamere nk'abandi bantu baze barasoma ibintu bigende neza dukorane neza urumva kuri office yavuze ati wewe banzu tumarira amezi 3 amafaranga yacu tuyaronke hanyuma ibisigaye tuzogufasha urumva nk'ubu niyo toroka n'uyu munsi amafaranga yabo baramaze kuyatora baramaze kuvana ko mu boss ho bahombye mu boss ariko na boss n'ijuju ubu asigaye muri reserve yawe no kuvuga ko nk'ubu yo toroka ni uzobuhombye ntugenda kuri office ngo baguhe amafaranga kuki mudafata abakozi neza niko batanyumva gusa ubundi hariho n'ubujinga bashiramo oya reka ndamureka akomeza avuge none uko mbona umenga baranyinuba bakibaza ko ndishe cyane ariko icyo mbona umenga bafite ikibazo bafite nuko bafise icyumba kitugururwa ico cyumba rero cyabo kitugururwa ngira ngo nivyo bintu bibategeka ukuntu bakwiye gukora uko gusoma ntibasoma kungurira impuzu ngomba ndahamara amezi 5 muri inzi igira kabiri nta mpuzu barangurira icyo ari cyo cyose ndabasabye ntibampa ejo bundi nahevye ndatelefona kuri office ndababwira ati ni mu telefonere kuri office tuvugane office ndayibwira ikibazo kiwanje fise ndababwira ko nta mpuzu ngira nta birato ntaki uwo mukobwa tuvugira kuri office arabwira ati ni mumugurire impuzu mumugurire n'ibirato kandi ntasubire kwisumira nibaza uti ibyo bintu bazobyubahiriza none indwi 2 ziraheze bababwiye bangurira impuzu n'uno munsi ntibarangurira n'ikintu na kimwe none ukwezi kwaraheze guhera itariki 26 z'uku kwa kabiri narasabye amahera baranyimye ushikana uno munsi itariki 6 ndiko ndabishyura baguma bambwira ngo ejo ariko amahera ntibashiriye kuri konti aho nifitiye umwana yavunitse ngeneye ko bamukura ku isima ari mu bitaro kuri president ngeneye ko bamukura ku isima rero dogiteri yarase ko adashobora kumukura ku isima ntarungitse amahera none uno munsi itariki 6 ejo ku itariki 5 mabude higeje namurungikiye voice ndababwira abantu bashire ko amahera mabude arambwira uti burya bitaga ya boss niyo yapfuye ejo mu gitondo ku itariki 5 bazobya kabushira kwa mahera none kuva kuri zo tariki 5 barugaye umuryango wo uca mu gikoni sindababona nanje sindababona nibera mu nzu y'inyuma rero mfite ubwoba ko ivyo bintu byabo bakoresha ari byo byuba bigomba kungirira nabi nanjye ubu rero natanguye kugira ubwoba
umwana wiwe yaravunitse mwavyumvise avuga ati none ko umwana wanje yavunitse kandi nkaba ashaka kumuvuza nomuvuza gute biro birumvikana nk'umuvyeyi ari mu nzu y'inyuma aho yugaranye kandi yarituye yarabwiye inabuja amusaba ko bamuhemba murantunga hanyuma ntibashoboye kumuhemba ejo murumva ko yabwiye inabuja ati nyabona mabuja ndakeneye ko mumpemba inabuja ntaco yamufashije ntiyamuhembye umva ko yamubwiye ati narindire none ngo baciye bamugarana none zoba ari isoni bafise se ko bataramuhemba baciye bamugaranira hariya barakobotse abarabu n'ibikoko je ndabazi narababayemo imyaka myinshi gusa ibihugu vya Arabia navyo nagiye mu mugabo n'ibindi bihugu nabaye mu birimo abantu bavuga icarabo ndabazi nk'ibikoko ndakizi pe rero ico nababwiye coco nuko uwo mushiki wacu mwumva afise ibibazo mwene wanyu umusengere hanyuma Vianney nawe n'abandi bakorana mwishire ku rupfasoni mumenye ko uyu ariko arabaririra kubera ko agowe ariko nkibavuga birumvikana byibuze mugerageze mutume bongere bibutse kuko avuga yuko bamusabye kumugura impuzu ntibazimuha bamusabira guhembwa ntiyahembwa bamusabira kugaburirwa ntagaburirwa none yashaka gute ndabereka haryama muratangara akumbagara hasi bino bintu wapi byo kwihanganira abantu bake cyane zamugira ubuntu hanyuma nta byinshi novuga nshimira abantu mukomeje gukurikira ibiganiro byacu cyane cyane mwebwe mutugeza ko makuru ikindi kintu nohereza ko nuko ofisi zihenda ibintu by'iterabwoba baca batera ubwoba bari abakozi bakabaka amatelefone ngo bahe telefone mu kwezi rimwe niba bazoyimuha mu kwezi rimwe ofisi zokora ivyo bintu kuko nanavuze ko batangiye gutera ubwoba abakozi ngo bazobaka amatelefone iyo kabisa nzoza ngaha ndayivuge neza kandi ntibizoyorohera kuko yumva izo bibaye ishatse kwerekana iciri umukozi uri mu mureka gumye telefone uwikoresheje nabi bayibamuhane mu kuyimwaka bayimuhe mwanya bikenewe ariko mugu umukozi agire telefone buryo umukozi akoresheje telefone nabi uyimwaka atangiye akazi ukayimusubiza gahejeje aho nicyo bya bitwaye mugabo igituma mvuze gutya no konzi kora bazikoresha nabi mugabo telefone ko bazikoresha neza zirakenewe nkuko nawe utobaho utayifise n'umukozi n'umuntu murakoze rero WhatsApp yanje reka none ndashire ko ngaho hepfo murayibonaho ni guteranya 358 46 311 plus 358 46 58 33 314 mazina yanje marayazi nayo nyene ni Daniel Mugisha ariko keneye kunyandikira ushaka kunyandikira ngaha nyene kwisheni canke hamwe kuri gondi rubuga ducisha ko makuru atandukanye murakoze rero muheza gigwe